Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot ndabaramukije safely amahoro and y'Imana reliably vet barundi and screen barundikazi those who seek to inshuti enter the za United Fleury States. TV aho That muri is why hose today I am amahoro signing a y'Imana new abane executive namwe order placing hamashimye travel kuza restrictions kuvuga on kuri countries ano including makuru Yemen, ariko arakwiragira Somalia, isi Haiti, yose aho Libya, harimwo and no mu numerous bihugu others. bibanyi The harimwo na strength of the babandi bakunda restrictions kuvuga ngo we're bakunda igihugu applying cane depends on abo the ari bo severity bagaragara of the ngaho threat posed. bacima The amanda n'abandi list is benshi subject to revision based on biriwe whether material basivya improvements are bacokoza made, Uburundi bongera and babusevya nkuko likewise bama new ngo Uburundi countries can bwobwo be ni added gutera as threats giziki ngo Uburundi ngo diverge nta around the world. muntu ataduharira ivomo ibi na biriya ariko nje kubaha umuco no kubaha ihumure. Trump nivyo yagaragaye ariko aravuga ko afashe amategeko mashasha yo kugarira ibihugu 12 burundu. Ivyo bihugu rero yugariye burundu nivyo bimwe yariko aravugamo harimo Afghanistan, Chad, Republic of Congo, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Ivyo vyugariwe burundu. Ariko igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu indwi yashizeho ivyo bita restriction mugabo ntiyugaye burundu. Hari amaviza yakuyeho nkayo yo kuja kwiga, kuja gutembera, yo kwakundi bimwe bisanzwe umuntu aronsa agafaranga yaca asaba viza gaca agenda, ariko nongera kubibutsa ko kuja muri Amerika bitari aho gutuma umwana. Waba ufise amafaranga bakakwima viza, waba ufise ibisabwa vyose bakakwima viza. Ariho hamwe bamwe bagaragaye no mu bindi bihugu vyinshi byo muri Afrika bavuga ati nta kababaro gake kuko kuja muri Amerika byari bisanzwe bitoroshe, urumva nta kintu kininiya duhomvye. Ariko rero reka ngaruke ku gihugu c'u Burundi aho hagaragaye bacima amanda, ba Kingi n'abandi benshi ba Pacifique n'abandi benshi n'ibindi binyamakuru nabonye sirtu n'abanyarwanda bamengo ari umunezero iwabo kuko nivyo biriwe baravuga nayo yarisije igihugu c'u Burundi yererere burasubira kuya nyene basanzwe babivuga. Ariko u Burundi bwahawe restriction bwugariwe amaviza amwe mu maviza Amerika yarisanze itanga ku bihugu vya Afrika. Umva yugaye ya viza yo kuja kwiga, bimwe vyo kuja gutemberaho bisanzwe n'izindi viza kuko ntabifise imbere yanje ubu nyene zimwe nzozibabwira ejo. Ariko viza zisigaye nk'ubu urushengero ruguhamagaje urashe kugenda mu vy'urushengero, urashe kugenda muri Amerika kwivuza, urashe kugenda muri Amerika na green card. Umva hari amaviza Uburundi na Cuba na Laos na Sierra Leone na Togo na Venezuela na Turkey umengo ntihenze nivyo bahaye bagabanirije amaviza ntibavyugariye burundu. Mutandukanye kugarira burundu no kugabanya amaviza. Ni nkuko hoba hariho uburyo nka bune canke butanu bwo kwiyunguruza bagacavuga ati turugaye uburyo ubu butatu bwo kwiyunguruza hasigaye uburyo bubiri bwo kwiyunguruza. Nuko vyagenze rero ni muhumure ntibabujije abarundi kuja muri Amerika, bugaye izo babujije kujayo ukoresheje mu buryo bwo gusaba izo viza nariko ndababwira. Ariko ugiye wisunze viza y'ishengero kandi murabizi ko kuja muri Amerika nanje nongere ndabishimangire nticare gikorwa coroshe. Benshi bakunda kuja muri Amerika babeshe. Abo nyene bacima amanda barazi ngene bagiye muri Amerika, yagiye kuvuzwa, abandi bagiye umva viza yo kuja kuvuzwa, viza yo gusenga canke bya mashengera guhamagara, viza ya green card na viza z'imanza ariyo nk'ufise umugore muri Amerika canke ufise umuntu afise ubwene gihugu bwa Amerika aguhamagaye uragenda. Mugo wogiye mu ambassade kuja mu ambassade ya Amerika kuja gusaba visa do visite ivyo babikuye, kuja gusaba viza yo kwigayo ivyo babikuye. Izo nizo viza hanini bugaye. Mugo zindi viza zose ziruguruye ku gihugu c'u Burundi. Nico bituma yatandukanije ibihugu. Bijya 12 vya mbere vyugariwe burundu ni travel ban, interdiction de voyager. Ariko ku muri rya kategori Burundi burimwo ni restriction, ni heightened restrictions, ni nko ni kugabanya mu Kirundi niko no bivuga. Ku Burundi nivyo bindi bihugu biri kumwe za Cuba, za Laos, za Sierra Leone, za Togo, za Turkey na Venezuela yabigabanirije
amaviza bahora bisunga mu kuja muri Amerika ariko ntibabujijwe kuja muri Amerika. Uwo ni umuco nashaka gutanga kuko ba bantu baprofita, hari abantu benshi ngaha aye burya baryohererwa no kubona igihugu cy'u Burundi kija mu ngorane, igihugu cy'u Burundi gingo gifatirwa ibihano, ari uwo munezero, ari wo bandi nagerageje kubabwira, ari wo bandi ntigera siba kubabwira buri munsi. Umunezero wabo nuko babona igihugu cy'u Burundi kiri mwishayo, kiri mu manga, kiri mu binogo. Sinahura ukungene wo buri umurundi w'umutima nkuko nama nabivuze ngo bafatiye ngo igihano Uburundi ugashuja ku marezo sosyo ngo none ngo Burundi ngo tuzoba bande, ngo none Burundi ngo bagize kunuko finalement we nawe wicaye urabizi neza hari umurundi urigera wumva aja kwisambura muri Amerika, hari umurundi arambara ibombe ngo yisambuye muri Somalia. Mugo hari ibihugu ngaha ahe bitafatiwe ibihano Trump atrasizemwo kubera imvo iyi niriya, notama nk'u Rwanda ni waruhetse, ni warutuma muri Kongo, ni wakorana na Kagame, umva ari kurushiramwo gute. Rero hari ibintu bitatangaje iyo ufise ubwonko n'ubwenge ukicara hasi ugashishoza, atakababaro na kamwe bigusaba, atagutangara na kimwe birimwo. Je niriwe mbona ama comment, navuye ku kazi mbona ama post nsubiye, gusa sinari bwaronka umwanya wo kuza kubaha umuco. Abarundi ni muhumure, si ibintu vy'ikirenga kuko ugiye kuraba no muri immigration ahi wacu mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu canke muri immigration hajejwe gutanga impapuro za passport n'ivy'ingendo. Ugiye kwibuga c'indege ntiwosanga abarundi barenga nka 5 bagenda muri Amerika ku kwezi. Mbere n'ukwezi ni kunini kuko viza muri Amerika yari isanzwe igoye. Rero nkuko ni fadikanye n'ibindi bihugu vyo muri Afrika nabonye nk'akarorero igihugu ca Chad naco nyene caciye cugara amaviza. Hama reka ndabereke rero ko ibi bintu vya immigration si ibi Trump gusa ariko arakora muri South, muri Amerika Latine hose bariko barirukana abanyamahanga badakwije impapuro. Mu misi yahera niho nabonye nyene Chimamanda avuga ngo abarundi barabanka, ngo raba muri Kenya, ngo raba hehe, ngo bakora birukana, bakora bafunga nisi yose. Ngomba ndabereke video igaragaramo kungena abazungu bariko barurizwa iza pandagari mu bindi bihugu batagira amadokima, bose bagira ibyo bita ko deportinga. Rero ntimutangare canke mubabazwe nayo majambo y'injavyi. Niko bateye, niko bameze, no guca intege no kuvuga nabi igihugu, ariko mu Kirundi bavuga ngo sumutsi wishibere. Ni ibintu bisanzwe kandi utovuga ngo vyo hahamura canke ngo vyo bihombesheje igihugu cy'u Burundi. Oya namba. Hey mama. Yeah, bring it to the police station. No one gonna bring. Who gonna bring? Your husband there, or your friend. Yeah, call your friend or your colleague. Okay. Go peacefully. Just land peacefully. Don't worry. Yeah. My passport in the phone. I show you. No, we want the physical passport. This one, I don't want you to hold me. I'm in the shop. Because me, I'm here for hospital. Here to buy. Where are you from? Where are your documents? This side. Where are you from? Mozambique. You must sit down there. From Mozambique. Unangaki? Yeah. Unangaki? Uzoenzani la South Africa? Uzosebenza? I-passport yakho ithi uzosebenza? Uphethe i-permit eshoyo ukuthi wena uzosebenza? Ayisho njalo. Imangani? Where's your documents? Where are you from? Huh?
Come this side. Baba, yini le list? Kukuphi ekhaya? Amaphepha aphi? Ha? Ima ngapha uzothola escort ezokuyisa emotweni yothatha amaphepha wakho ngithi. Where are you from? Yeah? Eastern Cape kuphi baba? Ithini isakazelo sakho? Isiduku sakho? Nazo imangali. Where are you from? South Africa. Huh? South Africa. South Africa. Where in South Africa? Here. No, I'm asking you where in South Africa. Not yet. This is a shop. I'm South Africa. Where in South Africa? This is a shop. Where in South? I don't want to see your ID. I'm asking you where are you from in South Africa? I'm South African. I'm telling you, I'm South African. I'm not asking you if you're a South African or not. I'm asking you where are you Here from in South Africa? Where Were you born? Yeah. I'm South African. Where you from? Where you from? Stand this side. Home Affairs will come compare. This side. ID number. Don't touch my ID. You must not have an attitude, Wena. Yeah. You must not have an attitude. This is my ID. Don't touch. Who else? South Africa. Come this side. I see you having this. Where are your documents? Shut. Stand this side.